tuzogenda duca mu gihugu cyose tubagenera impano zitandukanye z'abana b'igihugu. Uyu munsi twaje kugira dushobore kugendera twebwe icyo cyane nka Leopard zikorera neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri Entente Sportive. Tukaba turi kumwe n'urwaruka rusanzwe rukina urukino rwa karate. Reka tugende tubaramutsa kugira ngo dushobore kumenya byinshi kuri bo. Uyu munsi twari twagiriwe amahirwe yo kugira dushobore kuza kuraba ibikorwa muri mwe. Nicyo gituma twashitse ngaha. Reka mutangure mubidondora kuri kamera kugira bamenye byinshi bijyanye namwe. Jewe nitwa Shirina Hazetade, nkaba ndumumenyereza w'ikrebe Leopard Karate Do. Nkaba ndumumenyereza w'ikrebe haraciye igihe kitari gito, menyereza nk'uko muriko murabibona abantu amanivo atandukanye. Harimo abana bari guhera ku myaka 4 kuduga kugeza ku myaka yisumbuye kugeza ku bakuze. Nk'uko mubibona murabona ko dufite irimo abakinnyi bose, abato n'abakuze, baba abakobwa hamwe n'abahungu. Nk'uko twari tubibona turazenguruka, harimo abana bo kuva ku myaka ingahe gushika kuri ingahe? Ngaha dufise guhera ku myaka 4, tukaba dufise kugeza ku myaka uwanyuma ari ngaha afise imyaka 25. Mugabo hariho n'abandi bafise imyaka kugeza ku myaka 40, kugeza ku myaka 50. Turabona benshi barafatirwa n'ibintu biriya bamaze kugera kuri icyo gihe, barafatirwa na byinshi. Ariko turasabye dufisemo kugeza ku myaka kuri iyo myaka 4 kugeza ku myaka 45 niyo kategori y'imyaka dusigaye. None ko twagiye tubona bakorera mu bibanza bitandukanye, iki kibanza ko tubona ari urwaruka rwinshi kirabakwiye? Iki kibanza ni gitoya cyane, nk'uko mubibona ni ikibanza gito cyane, cyane cyane nko kuwa Mungu abakinnyi bagita bari benshi, bikaca biba ngombwa ko iyi sare ari ntoya, bikaca biba ngombwa ko tuca tubatwara muri bijyaho hajya kuri bibanza bya za basket nk'uko mwabibonye hariya muri padere, hanyuma bagakiniraho, hanyuma mu nyuma bahejeje gukiniraho kwiyibutsa, hanyuma bagaca bagaruka ngaha, hanyuma bagaca babandanya imyimenyerezo cyane cyane bagira competition, kuko umunsi wa Mungu n'umunsi wa evaluation kuraba aho bagejeje, kuko nk'uko mubibona hariho benshi basanzwe bari mu guserukira igihugu. Hariho nk'abatanu bashitse ngaha ku saa 2 bariko baritegura, n'abandi baje hakeye gatoya. Rero izi saha bisaje n'isaha z'uko baca bacamwe bagakora, tukaraba ibyo bakoze hagati mu ndwi kugira turabe, hanyuma tuze dukosora. Rero byo kunda ko
wogira abana nk'aba toyi kugira batwereke utuntu dukeyi gusa. Ego birashoboka. Birashoboka. On y va. Commandement par mouvement. Play. Sun. Yun. Go. Look. Touch. Yep. In. Play. Sun. Yun. Go. Look. Touch. Yep. Up. Play. Sun. Up. Yummy. Yes.
uko mubibona twagiye dutembera baratwereka byinshi bitandukanye, namwe mwagiye mubyibonera. Urwaruka rurakora cyane. Reka tugende tubaza umu encadreur wabo ndetse akora n'ibindi bitandukanye. Mbega aba bana mwabegeranije gute, mugeze ku rwego rungana gute? Murakoze cyane. Ngaha ari muri kino kigo ca Entente Sportive hariho inkino nyinshi zitandukanye, hari aboga, hari n'abagira izindi nkino zitandukanye. Ariko imbere y'uko tuza ngaha twatanguye kuba dukinira ku mashure, hanyuma dukinira ku mashure turavayo tuza muri bino bigo. Rero ku mashure murabona kenshi niho usanga hakunda kuba hakoranye urwaruka rwinshi, niho usanga abana benshi babonye urukino cyane urukino rwacu rwa karate, abana benshi baca baruhurumbira, hanyuma bakaca babisaba ababyeyi, bagasaba ababyeyi yuko abana baza kugira urwo rukino. Ko kare urazi yuko abana cyangwa imbwana nashaka n'abakuze baza kugira urukino kwa karate, bamwe bafise ivyumviro byo kuzoshaka kurwana cyangwa kuzoshaka kwivuna, bo benshi baza ari intumbero baba bafise. Ariko natwe nko mu rukino rwa karate tuba dufise iyindi ntumbero, dutanga iyindi ndero runtu idahuriranye n'ibyo kuja kurwana, ca duheza tukamenya ukuntu duhindura abo bana tukabakuramo ibyo vyiyumviro byatumye baza kugira urwo rukino. Rero tumusanga kenshi abana baraza, hanyuma mu nyuma hariho bamwe babandanya wanashaka cyangwa abandi bakabiheba. Ariko kubera indero dutanga mu nyuma ituma umwana ahinduka, ibyo yiyumvira bikamuvamwo agaca ubundi muntu. Cyo tumusanga kenshi usanga badusigaranye abana batari bake kandi babikunda. Ego ngaha mu bisanzwe twebwe muri Club Leopard intumbero dufise nuko
dukoresha urukino rwa karate mugabo tukabashira muri systeme novuga ya competition. Ubu tubashira mu bice byo kugira competition kugira ngo bahiganwe, kuko nkuko mwababonye murabona haracyari n'ubaruka rukiri ruto wenshi ngaho turafise n'abakinyi batari bake basanzwe bari mu giserukira gihugu. Rero imice uko tusanzwe tubigisha hariho imice itandukanye, hariho guhera ku tuvuga abana badakwiza imyaka 10 abo bakina muri kategori yabo y'abadakwiza imyaka 10, ni kuvuga abana b'abahungu n'abakobwa abo twita abamodo 10 no ma competition barabitandukanya gutyo nyene muri ayo makategori. Hanyuma rero havuye abana b'abamodo 10 haca haza abana badakwiza imyaka 14 abo twokwiza bavuga modo 14 no kuvuga 10 12. Urumva nabo nyene mu guhiganwa baca bahiganwa ntibahiganwa muri kategori imwe, bahiganwa abangana. Hakaca haza rero n'abadaya murumva guhera mu myaka 12 kugeza ku myaka 14 abo oye bahiganwa ukwabo nabo nyene. Urumva nkuko mwabibonye murabona ko dufise n'abakobwa n'abahungu. Rero abo barahiganwa ngaha aye tuvuge muri runo rwego ngaha aye mu gihugu, mugabo oye kuri twebwe ntibaratangura kuja mu nkino mpuzamakungu aho guserukira igihugu, baracyari bato. Mugabo ahandi mu bindi bihugu biteye imbere nko mu majeze africaniki hari igihe usanga bashiramwo abana bakuze batarakwiza iyo myaka. Rero ngaha hakaca haza iyindi kategori y'abana abo twita abakade. Kade no kuvuga 14 15 batarakwiza 16. Hagaca haza rero n'abajunior ni kuvuga 16 17. Hanyuma hakaca haza iyindi kategori nabona kwita ba espoir ni kuvuga 18 modo 21. Nayo makategori rero tubantrenamwo tubakiriramwo hanyuma tukabashira muri iyo systeme ya competition. Mugabo rero naho hakaba hariho n'abasenior rero guhera ku myaka 21 kuduga. Nkuko mwabibonye ngaha ayo makategori yose natwe yafise. Twagiye tubona ubushimwe butandukanye ariya mwatweretse, mbega ubwo bushimwe twabonye ari na bwinshi buteye n'igomwe ubwo ku rwego rw'igihugu n'ibindi bitandukanye. Muba mwabironse gute ubwo bushimwe bwose? Nkuko mubibona ni ibikombe bitanu twabirose inshuro 5 nyene zikurikiranya. Ni ukuvuga twatanguye kuva ni naho navuga yuko Club Leopard isani yashinzwe yatanguye kubaho mu 2020. Hanyuma itanguye ivutse muri iyo myaka mu 2020 cyatutangura kuja mu mahiganwa ya mbere. Tugiye mu higanwa rya mbere cyadutwara icyo no kwita igikombe cy'igihugu Coupe Nationale. 2022 dusubira kwitaba izo nkino nkuko navuga ishirahamwe rya karate mu Burundi, Federation ya karate mu Burundi yamivye organiza ku mwaka. 2001 dutwara igikombe, 2002 gutyo, 2003 gutyo, 2004 gutyo na 2005. Ubu naho turiko twitegurira nkuko mwabibonye abana bariko barakora, turiko twitegurira gutwara icyo mu 2026 2026. Mbega ko twabonye harimo abana batoyi cyane n'abisumbuye, mbega abavyeyi muba babizi ko abo bana ibi bintu babirimo? Yego cyane, twebwe mu bisanzwe intumbero ya Club Leopard nta mwana ashobora kwizana mbese n'umuntu akuze turabanza tukamubaza igituma aje, tukamubaza yava niyaja, wanashaka tukamenya umwidondoro wiwe. Ariko umwana wese umwe mu bantu bose ubona bari ngaha, mu bana bose ubona ngaha aye, nta mwana numwe twakira kazanye n'umuvyeyi. N'ubikunze akaza umwana araza akabikunda, nk'abana baba bariko baroga ngaho bakazidorera bagasanga barakunze karate, aje cyo tumubwira avuze ko abikunda, cyo tumubwira tuti urabwira abavyeyi baze bakuzane hanyuma bakwandikisha. Mbega nk'ubu umwana cankwe uwo babishaka kuja muri no club yanyu, biremerewe yuko yo kwinjiramwo igihe cyose, vyogenda gute, bobaronka gute kugira bashobore kwiyandikisha cyangwa mushobore kuganira?
ego twebwe mu bisanzwe ngaha aye Club Leopard nkuko nebivuze irikinira ngaha mu kigo ca Entente Sportive nico gituma ari umuntu adukeneye turatanga nimero de telefone canke ari n'uwundi abishaka aza muri kino kigo ca Entente Sportive hanyuma akavuga yuko abaza sare ahantu bakinira karate ni kuvuga ni ngaha hariho iyindi club isanzwe ikinira ngaha mugabo iri hirya gatoyi mugabo ushatse udukeneye ngaha aye adusanga muri kino kigo nyene ngaha impande ya piscine niho Club Leopard isanzwe ifise icicaro niho isanzwe ikorera imyimenyerezo nkuko benshi bagenda babidusaba reka tubashirire nimero zanyu mukoresha kugira bazogenda babakurikirana tuzishire muri description kugira bashobore kubarondera nk'abari kure muzoganire byinshi ni gushima nongera mpamagarira n'urundi rwaruka n'abavyeyi mbese si rwaruka gusa twebwe ngaha muri Club Leopard twakira amakategori yose n'abafise imyaka 100 turabakira hanyuma mugabo barafise imisi yabo yo kugira imyimenyerezo hanyuma ico totera kwa kamo nka Club Leopard totera kamo abavyeyi cyane n'abandi bose bavyifuza ko bozana abana babo muri Club Leopard ko twebwe si ukwigisha guterana imigere n'ingumu gusa inyuma y'ivyo turafise iyindi ndero runtu dutanga nico gituma usanga murazi yuko abana baragoye kugera murabizi ariko umwana amaze kuza kugira karate ngaha naho tubayigirira ngaha akayigira ahandi umwana arahinduka gose akabundi muntu nico gituma rero mu rukino rwacu rwa karate karere murazi ko bavuga ngo urukino rw'ababandi babaje kugira karate ngo baba basoma niki oya abivyo babiyumvira ivyo ivyo byari vya kera ariko uye n'urukino ruzwi n'amategeko n'urukino rusanzwe n'urukino mpuzamakungu nk'ubu turafise nk'uko mubizi turafise hariho umuguserukira gihugu uherutse guserukira igihugu mu bihugu bitandukanye rero totera kama abantu bose yuko n'abavyeyi ko boza n'abana babo bakaza kugira ngo turerere Burundi abari nabo bazoserukira igihugu ejo canke hirya yejo turakeneye kazoza ryo kurukino rwacu rwa karate kugira ngo rubandanye rutera imbere kuko hajya bavuga yuko ngo ziza guhona zihera mu ruhongore rero hajya mu isazo iyo amaklub yariyo yose atagira urwaruka rugenda rurasubirira urundi mu isazo ayo arahona rero twahamagarira abavyeyi n'abandi bose bavyifuza karibu muri Club Leopard tugire siporo hanyuma tugire n'amagara meza murakoze nawe ugire umunsi mwiza rero turamukiritse n'abandi batashoboye kuza n'abakuru muragize neza abakobwa barakunda kuvuga yuko nta mukobwa akina karate yokubita umugabo ibintu byinshi nyine rero ubona ko mbona ukiri muto ubona ivyo bintu bizaba bigushikirwa ku mugabo sivyo kubera karate ni discipline ni sport n'izindi wohanura iki abandi bakobwa bataraza muri runo rukino kugira nabo bashobore kumva kamo kawe bashobore kuza gukina uno mukino mwiza cyane bahanura ko ni umukino uryoshe nko kuba batinyatsi kubera ari abakobwa byaboneka nabi si ibyo kubera muba musanze nk'ubu dufata nko mu makompetisiyo yo gukina n'abandi bantu baguha abakobwa ntabwo baguha abahungu ngo mukine n'abahungu ku mazina yawe witwa gute? nitwa Nakoze Chris. Ni cyayi cyatumye ukunda urukino rwa karate? Narabikunze cyane kuko ndabona insoma kazoza nziza. Uhanura iki abandi bana badakunda urukino rwa karate? Nobabwira yuko boza barakina. Amazina witwa gute? Nitwa Bakirungi wa Kwigana. Ni cyayi cyatumye ukunda uno mukino wa karate? Jena nishaka
kumenya kwikingira n'ibyo guhamagara ababyeyi. Nta kindi kintu wasanze kiryoshe kuba uba uri muri karate? Nari nshaka naho nyene guserukira igihugu. Nitwara Kazado nkaba mba mu Ngagara. Kubera iki abakarateka kenshi uza gusanga mu buzima busanzwe ari abantu batekereje kandi bifise n'ikintu gishobora gutuma bo kwiyemera ahantu hose bo babaye? Ikibazo cyanyu nibaza ko kigoye gato, mugabo ubwanje nibaza ko uko kuntu karate afite karate n'urukino rushingiye cyane mu kubahana. Wowe rero nk'umukarateka ukagenda gufata n'aba bantu ngo bivanye n'icuzi canke n'ico ukomeye, nibaza ko utoba uriko witwara neza nk'umukarateka. Muri karate batwigisha indero no kubahana, ico bivuze karate isanzwe. Ziba bimaze gushika n'igihe kimwe hakagira nk'umuntu ashobora kugucokoza canke akagira nk'ikintu kuri wewe cotuma ushobora kurwanya? Kuko nabivuze karate ni urukino rutwigisha kurwana, rutwigisha kwivuna. Iyo bishitse bigasabwa ko wivuna urivuna, mugabo ari nko muri iyo kandi nibaza ko nziza wo mubisi. Murakoze cyane. Jewe nitwa Mugisha Landry, aba ndi mu membre yo muri kebe yacu Leopard, ama ndi mu secrétaire nganye muri kebe yacu. Murakoze. Turavye muri no club yanyu twabonye mwiyubatse cyane, niyahe ntambamyi mukunze guhura nayo muri no club yanyu cyane? Intambanyi zibuze mugabo navuga si nyinshi, kuko ubwa mbere dufite sare yacu, mugabo dukomeye dufite sare yacu tugira intambanyi yo kwiriha, kuko abamambre bacu benshi n'abanyeshuri nabo ntibaronka uburyo bukwiye bwo kuriha, mugabo turagerageza tukiyungunganya tukaronka amafaranga yo kuriha. Icya mbere. Icya kabiri naco ni impuzu twambara zirabuze, kuko mwabonye hari bamwe batafise impuzu, kuko no ku isoko hirya no hino ziboneka, mugabo turagerageza tukaronka izo mpuzu usanga bigoye. Ikindi n'isare mubibona intambamye aronka nk'imvura iguye igakunda kudusanga hahanye, mugabo tutagerageza mu buryo dufise buke turondeza n'abadufata mu mugongo turabe ingene twohakingira kugira baziganye, kuko urazi yuko amasare aragoye. Twavuye mu mashuri hirya no hino atandukanye aho twakinira ubwa mbere, mugabo kome ingingo ya leta yaje twaje twiyungunganya turonda amasare hirya no hino, aho twashimye tuza ngahanye, mugabo turagerageza kugira naho twakingiye turabe yuko imvura itohaza irahagwa twakingira, kuko twarose hatugoye. Ego murakoze cyane. Muragize neza kuba mwatwakiriye.